Hello my people, welcome. Reka tubahe ikaze twongera tunabaramutsa abasanzwe bari mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi, abadukurikirana bari muri diaspora muri Australia, Canada hamwe na USA, Europe, no mu bindi bihugu bitandukanye vyo mu karere hano ka Afrika. Rero iyo mwumvise ndi inyuma ya kamera mba ndi kumwe n'umutumire musanzwe muriko mubona kuri kamera zacu za Yaga Tech. Reka tumuhe ikaze. Amakuru yanyu? Turashima Imana. Ego, welcome muri studio za Yaga Tech. Thank you. Yes, hama nkuko bisanzwe muri studio za Yaga Tech, ni vyiza yuko abatumire mwidondora mukivuga kugira ngo abakunzi ba Yaga Tech bamenye ninde turi kumwe, ninde musanzwe mukora ibiki, mubahe. Nditwa Gedeo James canke Gideon James. Sanzwe mba ngaha mu gihugu ca Amerika. Nasanzwe ndirimba umuziki wo guhimbaza Imana. Okay, turabizi kenshi abarundi bari muri Etats-Unis kenshi harimwo abaje bava mu Burundi, abaje bava za Tanzania, abaje bava muri za Europe. Mwebwe mwashitse muri Etats-Unis ryari, vyagenze gute? Ndahamaze akanya. Nasitse mu 2018. Mvuye mu gihugu ca Tanzania. 2018 niho nashika ngaho. 2018 ni ukuvuga mumaze hafi imyaka itandatu simike. So muri Tanzania ubuzima bwari bumeze gute? Ubuzima bwo muri Tanzania hasa bwo kuba mu nkambi buragoye kabisa, kuko usanga mutemere kuja hanze y'inkambi. Ugiye naho ugenda winyegeje, ntusanga ibintu bigoye, kuko ufise abantu bigomba kubafasha canke ko mufashanya, ariko uburyo uburonka ugiye hanze y'inkambi. Ofete birumvikana iyo usanze utari mu gihugu ciwawe ubuzima buba bugoye cyane usanga bugoye. Si nk'umuntu asanzwe aba mu gihugu ciwe. Urano hasaswa hari ibihugu usanga bitemerewe no babakira ko bo impunzi, muga batemererwa gukora ibintu nk'abene igihugu. Rero usanga bigoye. N'ibindi bihugu usanga naho buri impunzi urekuriwe gukora ivyo ugomba, nawe ukora akazi usanga munganya agahembo na mwene gihugu. Ariko ibihugu nkaho nabaye usanga bigoye, kuko aho nari umuganga nakora ku bitaro. Wari umuganga? Nari umuganga nakora ku bitaro bya Red Cross. Wasanga agahembo baduha byari 44,000 ku kwezi, ariko umutanzania ugasanga ari kuronka iraki 2.5 canke iraki 3. Urumva ntibiba bisanzwe. Oya birumvikana iyo utari mu gihugu ciwawe biba bigoye. Usanga n'amakondisiyo uri kurakoreramo ari atakorohereza. Cyane kabisa. So tubwire tuyagire abakunzi ba Yaga Tech bifuza kumenya uri muri Tanzania wisanze muri Amerika. Iyo processes vyagenze gute? Waziye wumva ati waraguze itike uvuga ati ndaje canke like what happened, vyagenze gute? Maze kuba umuganga ari umutanzania abonye ukuntu nkora, yaca ntwara mu kindi gisagara niho nakorera. Ndahamarayo nakoreye imyaka ishika 3. Ndi mu kindi gisagara ahantu bita Kigoma niho nakorera ubu ibintu by'ubuvuzi. Mu nyuma niho nabonye bantelefona mbwa ati
hari ibintu process za UN baragushira ku rubaho barakumanika baje kukumanika uhagenda bakakumviriza bivanye n'ivyo uvuze n'ivyo bigutwara bumviriza umuntu afise ingorane rero twarabivuze twisangamo urumva burya hariho igihe Imana iguhindurira ubuzima ukaba uri kuri point kanaka ukaza wumva uradugijwe mu buzima Imana ari gukorera ibitangaza ariko hari ikintu nashaka mbwire je ndibuka experience yo kuja mu ndege irya mbere ugiye mu ndege byari bimeze gute canke wari usanzwe igihe nta experience nari mfise yo kurira indege yari irya mbere kuva mvutse mu twarurira amaboti amatreni ibindi bikoresho nyene ingendeshwa ariko ikintu c'indege ryari irya mbere naragize ubwoba ya mbwira je harimo inkuru nza numva ati hariho umuntu agiye mu ndege avuga ati kubera ubo nyene ari experience y'ubwa mbere usanga urafashe nk'urugendo rwo kuva muri Tanzania kugeza muri Amerika ukaguma wicaye hajya mu ntebe nyene ntubuje we vyakugendeye gute ndashima Imana ko narinzi icongereza maze kubona abandi bahaguruka bahagenda nace ngumbaza abajya abantu bakora mu ndege bakambwira nimba nkeneye iki niki narabwe je narahagaze kumenya ururimi byaramfashije rwose ijana kwijana like iyo utazi ururimi ndazi bitegezo kukugora hari abantu n'ubu biracabagora n'abantu bagenda ku kibuga c'indege akabura yahera kugera ari ngaha muri Amerika akabura ati ngenda hehe nurukira hehe ngenda kubaza hehe iyi ndege ndayitora ukundi biragoye agenda biza harimo n'abantu bahitamo kudafata ingendo kubera iyo ngorane neza cyane ofete gufatira urugendo n'ama stress neza cyane abandi naho indege zirabasiga ku kibuga c'indege canke zikagusiga none mbwira hari ikintu nashaka kumenya iyo abantu benshi baje muri ubwo buryo nk'umuntu ataba yumva icongereza abigenza gute bigenda gute en fait usanga bafise hari ibintu ibitamburisho babambika byerekana ko uri impunzi iyo giye hasasa na bene bajye bakora mu ndege barabibona ati uyu muntu abita no English okay so uraje urashitse muri Amerika ubuzima burahindutse wari umuganga muri Amerika wabandanije ukora iby'ubuganga cyangwa bimeze gute no nisino nakoze akazi gasanzwe mugabo naciye imyaka 2 n'inusu naciye nsubira ku ishure waciye usubira ku ishure naso kuko iyo usisino nawozana ibyo wigiye hariya ubwiye ati ntavyo bazi baca biba zero bakubwiye ati hariya nta inyigisho zacu ntibazemera hasasa narashitse ndagerageza ndasaba akazi birananirana ariko hari umuzungu acambwa atereka ndagufasha usubire ku ishuri ufume wiga n'imyaka 3 naragiye ku ishuri ubu nahejeje umwaka kandi Imana yafashije naronse akazi nasubiye mu cyo gisata c'ubuvuzi kandi congratulations thank you wasubiye kuba umuganga kandi that's a big jump so tubwire ndashaka tubwire urashitse muri Amerika urahabonye muri Tanzania warahabaye bimeze gute ubuzima bw'angaha no muri Amerika ugereranije no muri Tanzania birasa canke ni hehe ubona uprefera wewe gusa hara nari imboshwe hariya wari uboshwe urazi ugiye hanze barakuta inkoni ibintu n'ivyo bivana nkuko ubugiye mpaka hari ibintu bitamburisha ikibari naho genda ufise ikibari ariko ngaha umaze gushikino nta numwe ubona aguhagarika ngo uzana turabe ko umwene gihugu ukunukunuko kugenda ukugomvye kiresho ukoze ikosa niho igipolisi gikuhagarika ariko utakoze ikosa wotembera n'imyaka nta numwe agufata ukuboko nta numwe urakora ivy'iwawe amasaha ugomvye ikindi ya none burya koko like muri Tanzania abantu ntibidegemvye mu nkambi uridegemvye nabuze usohotse inyuma y'inkambi usohotse inyuma y'inkambi niho bigoye
Yeah, Oh, nkambi uridegemvya okay. uragenda aho ugomba hose uratembera inkambi yose Mm. urakora ivyo ugomba Mhm. muga rero usohotse hanze y'inkambi hari igihe haba ibintu vy'ifujo Mhm. bakakubwira yuko ata muntu yemerewe gusohoka inkambi Mhm. canke bakavuga ati amasaha tukitegerezwa amasaha 2:00 abantu mwese mwe mwashitse muhira Mhm. mwe mwaryamye Mhm. bagufashe urara ku gipolisi. Eh. Ariko urumva ino naho bisa nk'uko turi ndiyo si wacu ariko bisa nk'uko uri mu gihugu urabona mu gihugu uratembera amasaha ugomba urashobora ngiye kuraba umugenzi inshuti ukavayo 4:00 5:00 6:00 7:00 ariko mu nkambi bagufashe 6:00 7:00 8:00 utagiye kwa muganga zari ngorane. Oya muri Tanzania nanje ndamaze kuvyumva ko rimwe na rimwe iyo utari mu Tanzania bitakorohera. N'ubu ejo nako ndaraba amakuru narabonye abarundi b'iwacu 6 bafashwe babacira umunyororo wo gufunga amezi 6 ngo binjiye mu gihugu bitari amategeko. Numvise hatandukanye no muri Uganda. Muri Uganda sinzi like muri Uganda numva umanga abantu barafise liberty ukuntu. Byonashoboka sindashikayo. Yeah. So tubwire urashitse muri Amerika uhisemwo gusubira ku ishuri. Kandi turazi uri umupapa. Yeah. Usubiye ku ishuri uri umupapa ukora akazi uri n'umuririmbyi wa gospel. Ivyo bintu ubimanaginga gute? Okay, urabona amashuri yino harimo ibintu byinshi. Utegerezwa kugenda ku mwanya. Je naripangira umwanya. Umwanya nkawupanga akazi nakora ijoro. Nakora ijoro nahera sasa y'ijoro gushika 2:00 z'igitondo. Rero 2:00 y'igitondo 2:00 y'igitondo mvuyeyo ntashika nkoga nkaca nitegura kandi kuja ku ishuri. Aho sindaryama nkaca ngenda ku ishuri ninjira mu masaha y'ino ino biroroshe wiga ibintu be n'ivyo hari ibintu wigira n'amakuru utora usanzwe wigira. Sasa rero naragenda ngiye nkavayo mu masaha 6 canke saa 6:30 ngaca ngaruka kuryama. Hari ibintu ama homework ama quiz nkayakora mvyutse mu masaha 10 saa 11. Rero umuziki wo kuririmba nca ndawukora ku munsi wa gatandatu no kwa Mungu. Mvuye gusenga kwa gatandatu nkagenda gusenga twinjira saa 4 gushika saa 6. Mvuye nkatanza muri vy'imiziki rero gushika nko ku mugoroba mugageze nko masaa 2 kuko nagera ku kazi caza mu by'ishure kandi n'umwanya urapanga umwanya urapangira umwanya. Tumbwira like kuririmba ndazi ni processes nini. Umva bisaba kwanza kugira ururirimbo. Niwe wiyandikira indirimbo like ucanka ufise team? Kwanza ndafise abantu hari ikintu nakoze nagombye kwanza nkuze ugwaruka kwanza. Natanguye ndi umwe muga candaba jewe ndafise ukuntu naje notora ugwaruka rukazokura rukorera Imana mu kuririmba. Rujya gwaruka twarokoranije tutora izina yitwa Giddy the Dawn Band. Niko Giddy the Dawn Band. Niko muga hariho Giddy the Dawn ni studio yiwanje harimo inuze izina giwanje je. Usanzwe ufise na studio yiwawe? Okay. Giddy the Dawn Band. Harimo Gideon izina giwanje na band. Rero gwaruka rwahari kandi mugiye kurubona hariho album tugiye gusohora. Harimo indirimbo nabashirikishije bamfashije zirimo indirimbo nka 3 zirimo kandi rumwe video yaraheze. Nice. Okay, so mbwira muri processes yo kwandika indirimbo like bigenda gute kugira like ubufise umwanya uvuga ati umwanya niwo ndonka mu vyiyumviro byo kwandika mu indirimbo. Nshaka unshire muri mood ukuntu wandika indirimbo bigenda gute? Inspiration uyikura he canke like uburyamye ukabrota nk'ibintu biriko biraba ukacuvyuka ukavuga ati reka nandike ibi bintu uce ndirimba? Oya jewe impano yo kurota ntayumfise. Sinavuga ngo ndarota. Bikunda kumbako mu buzima. Iyo bimbaye ko mu buzima niyo ndi mu kazi
nkaraba ukuntu abantu bafatwa canke nkaraba abagenzi ukuntu bafatwa canke imibereho y'abantu numfatira hasasa ibintu yani asilimia umenga 75 ni ibintu bikunda kumbako rero bimaze kumbako nca ntore ikaramu n'urupapuro ngaca ndandika ururimbo rukabuheze kandi ejo mfashe ikaramu n'urupapuro mba mpejeje ururimbo je nashobora kuwandika nyuma y'imita 30 nkaba mpejeje ukabuhejeje ndumva bifisemwo ubuzobere okay uramaze ugiye gusohora album like hari izindi album wari usanzwe ufite canke izindi ndirimbo zitari bimeze gute like ufise indirimbo zingahe watangwe kuririmba ryari natangwe nkiri umwana muto ukiri umwana muto natangwe mu 2005 na gatandatu nkira ahantu bita imutabira nico gihe wari mutabira wara recording si twa recording nta bushobozi twari dufise abantu baraduhenda ngo ni mukora amazoezi imyimenyerezo twari bujumbura kuri codinga tukaryoherwa twari dufise ikundi y'abantu batatu kandi hari umuririmbyi umwe arazwe mu Burundi yitwa Dikocha aramaze kuririmbana n'aba Fizo n'aba Mukombozi bajya mu Mukombozi bose twarabanye ba Mukombozi bose murabajama murazinanye oya ntutsinovuga ngo turazinanye muga nta muri cross okay muga twararimbanye ahantu bita mutabira ubwo ndabizi Mukombozi iganira zokibona reka like kwanza tubanze tumuramutse Mukombozi yani yirambira akora neza yakora neza ndamwemera like ubona ati one day dufate nk'akaro ubona ati Mukombozi ndaza aririmba indirimbo ziri different nizo ririmba Mukombozi indirimbo aririmba ntiziri differa kuko nanyara aririmba true story aririmba true story aririmba true story naje nkaririmba true story je nuko ndazitwara muri giho wo guhimbaza Imana hasa ijana ku ijana muga yo kurikiranye usanga ari ikintu wiga ko ivyo ndirimba so album iri ready uzoyironchinga ryari tariki nka 15 16 z'uku kwezi so ndibaza like tuzozibona kandi turavyishimiye twishimiye kubana namwe ngaha kuri Yagatech neza cyane like since harakajambo wabwira abakunzi ba Yagatech canke abandi bantu basanzwe bakurikirana indirimbo zawe n'ikihe kintu ushaka kubabwira abakunzi ba Yagatech kwanza ndabasabe kwanza mushigikira impano z'abantu arega abantu benshi banga gutera imbere kubera batashigikirwa uraba mu Burundi kwanza umuziki wo guhimbaza Imana mu Burundi urahari kandi wateye imbere muga ntushigikiwe urumva dushigikiye ujya wundi muziki barawushigikiye cyane kandi barabura bacana muga rero ubatwaye mu bintu byo guhimbaza Imana navyo bakunda urumva sinzi kibituma sinzi urasaba umuntu aragiye muri studio arisha amahera ururimbo ruraheze kandi arufatiye isanamu n'amahera muga ugasanga amezi 3 afise 1k umva ni ibintu biratahuritse mugasanga ujya muziki wundi ntitwabuje kuwukora ntitwabuje gukora kubera nibyo biyumvamo asize ko amasaha 3 amaze kuronka 30,000 canke irakizi 3 urumva ukwezi kumwe afise umuriyoni wewe ufise imyaka 3 harurimbo je mfise rumwe niko rumaze kuma 22,000 urumva imyaka rumaze imenge umwaka umwe wose ufite ikindi kintu namaze kubona like kenshi hari n'igihe abantu batamenya kuyibrandinga ugasanga ntashaka arasohora ururirimbo we agaca arushira kuri YouTube akibaza ngo birarangiye mugabo kugira ngo ururimbo rwawe rurabwe ni processes nini hari ikindi kintu uvuze ati ngo before yuko ngo du supporting ngo abaririmbyi ba gospel ndabizi uri mu diaspora tubwire dushaka ahubwo nawe dufashe gusupportinga gospel nk'umuririmbyi wo mu gihugu nawe uvuga ati nanjye nzomusupportinga haba mu kumufasha mu gukora mu kwibrandinga hariho n'umuririmbyi akunda guca kuri kamera za Yagatech yitwa Divine Light aririmba gospel nzobahuza nawe hama nawe umufashe umuzamure what do you think ni cyiza hari ubundi nje mfise mfasha
ari mu Burundi nyene aririmba gospel naramuyemeje kandi ndamufasha arahari oya urumva nsize ku yundi vyaca umuzigo oya urumva ndafise urundi umenye yuko mfise urundi rwa rukino ndabizi mfise urwaruka rw'abantu bane bose kandi bose baririmba kandi bose batangukora ibikorwa vy'iwabo bari mu maboko yiwanje n'uwo ari mu Burundi agira kangahe gatanu kandi aramaze gusohora indirimbo nyinshi cane gusa urumva gusa musanzwe muri gospel kumenyana birafasha mu gusa ikintu ndabafasha benshi ziya linki zabo ndazitora nkazihereza abagenzi banje ndafise amakundi nkazishiramo ndabikora gose sindaba ngo ndakuzi hari igihe ninjaho no kuri YouTube nkasanga ururimbo rumpezagiye ndarungika benshi ndabikora uravye ibintu mpostinga haba ku mbuga zanje za Facebook imbuga zanje zose sindaba uyu ni wahehe iki gusa ndaba gusa ko tuva hamwe akora akazi nkaki wanje ko kuririmba urumva impezagiwe twende ofete nanje ivyo nivyo mbashaka kuko burya natwe ubona natwe dukora ama content tuba dufise ama connection y'abantu badufasha gusharinga ama link ama content tuba twakoze rero kumenyana n'abandi baririmbye baba basanzwe baririmba gospel birafasha cyane ndabifuza kubamenya bose ndabifuza kumenya ahubwo mu bandondere tuvugana ahubwo hama mpayenja hariya tuzokorana ibikorwa ninashikayo ni navyiza ni byiza cyane hama reka tubasezere turabemere tuzoza kubatemberera muri studio zanyu bone na timu yanyu musanzwe mukorana nabo nyene baze baramutse abakunzi ba Yagatech ndibaza bizafasha hama tuzakora ibishoboka kugira ngo natwe dufashe ku promotinga album yanyu ahubwo murakoze kutuha umwanya Yagatech Imana bahezagire kuko abantu benshi twari tumaze kuririmba nta bantu batuha umwanya ariko mwebwe mwaduhaye umwanya Imana bahezagiye kandi muzoshika imbere bandanye mufasha abandi abanteye akamo abantu bari mu mahanga bisungiye TV kandi bayirabe hama bagire basubscribe basheye bakomenti kugira ibikorwa by'abantu benshi babibone inkuru zitandukanye bazozisanga ngaha kandi ndayikundiye TV ndayikurikirana gose ukuntu mwitaho abantu n'ukuntu mwigisha abantu hama ibikorwa byanje biri kuri YouTube kuri Audiomack Spotify birahari YouTube yawe yitwa gute Jedeo James niyo nyene ya nta official biri ko Jedeo James ibikorwa byanje birahari hariko indirimbo z'ivideo zishika nka 6 canke 7 z'ivideo ama audio yene naruzuye umva niyo album ukwezi ku8 ndasesa urumva rero abantu baze tuhezagirwe kandi bakore batu supporting byo bimeze neza Okay, sawa murakoze mugire ibihe vyiza hama abakunzi ba Yagatech mwakoze kubana natwe turashimiye abari mu Burundi muri diaspora Canada Australia Afrika no muri Etats-Unis kandi iyo dusohoye ikiganiro turabasavye iyo wagikunze ikiganiro shirako like harimo abantu badakunda gushirako comment udakunda gushirako comment shirako imiriro shirako aka emoji muri comment navyo biradufasha cyangwa ugire like sawa murakoze mu Imana ibahezagire amen